bakunzi ba Burundi Blessed Family TV turabaramukije cyane, tubashimiye ukuntu mutuba hafi mu buryo bwo kudusengera no kutuba hafi mu buryo butandukanye. Mani bayisabire cyane. Icya kiganiro cha Arise and Shine, haguruka ukayangane. Tugomba dusangire ijambo ry'Imana nawe uyu munsi Imana yaza ku mutima wanje. Abantu benshi bafite ubwoba, rero Imana yifuza ko abantu bava mu bwoba. Sinzi uyu munsi ikiguteye ubwoba, sinzi bitumye mengo bigutwikiriye ukubita kw'amaso ukagira ubwoba ugatinya, ariko reka kugira ubwoba. Iyi mwemwe y'ubwoba nicyo kigwanisho cya mbere Satani ashobora gutsindisha umuntu. Ahantu hari iri jambo ubwoba haba hahunze ubushobozi bwo kwizera, haba hahunze presence y'Imana. Rero nagomba nakubwire ngo kura ubwoba mu migambi yawe, kura ubwoba muri icyo kibazo urimo, usubirane kwizera Imana iri kumwe nawe. Abasirikare ikintu cya mbere gituma batsindwa iyo bagize ubwoba, nubwo bafite ibigwanisho bimeze gute ntibaba bakibikoresheje, ahubwo baca bahunga. Abantu benshi batwikiriwe n'ubwoba bw'ibibazo runaka bariko baracamo, n'ibibazo by'ubwoba bw'ubuzima, ibibazo bw'ubwoba bw'indwara zitandukanye, ariko bibagiye ko hari Imana yaremye ijuru n'isi, bibagiye ko hari Imana ibigira ikabigirura, bibagiye ko hari Imana ishinze inzira aho zitari. Ayo majambo yabavuyemo avuga ngo usubirana ukwizera utsinde ubwoba. Tugomba gusangira ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Isaya cya 49 ku murongo wa 15, havuga ngo mbega umugore yo kubagira umwana akiri kwibere ngo yo kugira akagomba burabwiwe, icyo ni kibazo. Hanyuma ni koko aho bishobora kwibagira, ariko jeho sinoshobora kukwibagira. Iyi ni Imana ikabwira Abisirayeli kiyagiye ubundi nta muntu n'umwe akunda umwana gusumba umuvyeyi yamwibarutse, usanga ari wamuhibere iyo arize n'umenga arababaye cyane, ariko ngo aho bashika bakabibagira. Ariko Imana ariko irababwira ngo aho nubwo bishika bakabibagira, ariko Uhoraho ntazopfa bibagiye. Ngomba nakubwira ikintu kimwe, isezerano mwagiraniye na Kristo ni isezerano ridasanzwe. Isezerano n'urukundo Imana igukunda ni urukundo rudasanzwe. Iyo Mana niyo kwirengagiza, iyo Mana niyo guta. Iyi Mana ihaza ibiguruka byo mu kirere niyo reka kuguhaza wewe. Iyi Mana yitaho ibinyabuzima byo mu isi byose, hari ibitarimo bitagira n'ibigega, ariko urakabigarurira byose. Iyo Mana niyo Mana yawe. Iyo Mana, ijambo ry'Imana riri mu Baroma 8:32 avuga ngo iyitemeye, iyitimanye umwana wayo w'ikinege ikemera kumutanga ku bwacu, ngo ntizobura kuduha byose muri we, ntizobura kuguha ikintu cyose uyu munsi ubona gukeneye. Iyo Mana yemeye yatanga ubura bwayo, iremera iramutanga. N'igihe cyose igihe yari karaboroga, Imana iraba hakurya hirya Kristo Yesu kugira ngo ababazo ashitse inshingano zo kuducungura. Iyo Mana niyo Mana yawe, ni nayo Mana yiwanje. Imana yamutanze kugira ngo wowe uyu munsi ubuhari, nanje uyu munsi ndahari, turabanya amasezerano bayo, kandi turiko turaja mu rugendo ruja mu ijuru. Niyo Mana yawe kandi niyo Mana yanje. Kandi mu gitabo cy'Abaheburayo 13:5 bavuga ngo sinzoguhemukira. Iyi Mana ntizoguta, ntizigera iguhemukira. Twebwe abana b'abantu twebwe duhemuka, ariko Imana yacu ntihemuka. Abana b'abantu twebwe twibagira kare ibyo Imana yadukoreye, ariko Imana yo iduhoza ku mutima uko bugiye uko bwije. Twebwe abana b'abantu ni twebwe twigira sinda bibazwa, ariko Imana ntabyo yama itwakura iduhamagara. Yesu yavuze ngo impagaze ku rugi ndaramukije, ugurura ndinjiriwe dusangire. Imana ntabyo yama itwiteze iminsi yose. Woye kugira ubwoba, Imana iri hafi yawe, uyihamagarira kumva. Hari ubushobozi budasanzwe mu masengesho. Senga Imana nyuma y'ikibazo kiri imbere yawe. Mu yandi majambo, hamagara Imana igutabare ku nguvu zawe ntibigishoboka. Waragerageje kenshi biranga, ku nguvu zawe ntibikunda, hamagara iyo Mana iri kumwe nawe. Ndakwifurije kurangiza umunsi watura amajambo mazima, utsinde ubwoba, uhamagara Imana iraguhereza intsinzi. Ejo tuzoba dushimira intahe hamwe. Amahoro y'Uwiteka Imana abane nawe, mwarahezagiwe cyane. Bye bye.